Ndagushimiye wewe uriko urakurikirana iki kiganiro kandi ndaguhaye kaze. Ni iteka n'umunezero kubana nawe muri ano majambo ngiye kuvuga ko nitwa Acher NIYONIZIGIYE nizanyigisho Itara. Nkaba mbandanya mvuga muri rusangi ni rya jambo rivuga ku nk'abakristo ko dukwiye kubaho dushobora kwishura ibibazo by'abashaka gutahura ivyo twizera, kumbure babona tumeze ukuntu bikabazazanira. Iyo batubajije ibibazo ntidukwiye kuvuga ngo mpwemu yarazo bigusigurira. Hariho bimwe bimwe dushobora gusigura kandi dukwiye kwama twiteguriye gusigura. Ibisigaye ikorwa ca mpwemu yara kikabandanya, ariko ntiduce tumutuma n'ivyo natwe twategerezwa kuvuga. Muri kino cigwa turaza kurimbura ubudasa buri hagati y'Imana twizera yihishuye muri Bibiliya n'Imana abarundi ba kera basenga. Ntitwobijamo vyose mu kiganiro kimwe, murumva ko tuzobigaruka ko no mu bizokurikira, kuko hariho ibintu vyinshi bikwiye ko dutahura. Ibi bintu gituma dukwiye kubimenya nuko nkuko nabivuze hariho abarundi, mbere se abarundi gusa, abanyafrika muri rusange bamwe bamwe bafata ukwizera rukristo nk'ukwizera ko kunyamahanga, bakagufatanya n'intwaro za gikoroni, bagashaka kwemeza abakristo ko ibihugu bitazotera imbere bitikuye ko ukwizera rukristo. Bakagomba kuvuga ko abakristo aribo batuma kumbura ibihugu vyabo bidatera imbere kuko bakiriye ukwizera kw'abandi, bagaheba ukwizera kwa basekuruza babo. Hariho ivyo namaze kuvuga. Nimba ari ubwa mbere wumvise kuri iki kibazo, wumvise mvuga kuri iki kibazo, urashobora no kumviza ibiganiro vy'imbere y'iki. Ico ngiye guhera ko rero muri uko kuvugana ku Mana, iyo tuvuze ijambo Imana ni ijambo rishobora gusigura ibintu vyinshi. Mbere hari n'igihe abantu baba batizera ibintu bimwe ariko vyose bakavyita Imana. Ariko ngiye kuvuga ku kuntu abantu bamenya Imana gute. Ni gute umuntu ashobora kumenya Imana? Ni gute iyo umuntu avuze ngo ndazi Imana, womenya gute ko ayizi vy'ukuri, ko atari ko avuga ikindi kintu mu cyo mu bwenge bwiwe yita Imana? Yisomye mu cete ca kabiri intumwa Paulo yandikiye Timoteyo, igice ca 3 umurongo wa 16, haravuga ngo ivyanditswe vyose vyahometswe n'Imana kandi bifise akamaro ko kwigisha umuntu, kumuhana, kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka. Ijambo nshaka niri twahereyeko, ivyanditswe vyose vyahometswe n'Imana. Aha igihe Paulo yandika ano majambo yariko avuga cane cane ivyanditswe vyo mu isezerano rya kera, kuko iki gihe isezerano rishasha, ibitabo bigize isezerano rishasha ntivyari bwaheze kwandikwa maze ngo habeho ugutandukanya ibiri ivyahumetswe n'Imana koko biri inspiré n'ibitahumetswe n'Imana. Ariko uyu munsi turikoresheje tuba turiko turavuga ibi vyo mu isezerano rya kera n'ibi vyo mu isezerano rishasha. Ibintu birafise aho vyaciye, si umuntu yapfuye kwaduka ngo avuge ngo iki kirimo iki ntikirimwo. Mu vyahumetswe n'Imana birafise inzira vyaciyemwo. Ico tubona rero muri ano majambo nuko ivyanditswe arivyo twita Bibiliya vyahumetswe n'Imana, vyanditswe n'abantu ariko vyahumetswe n'Imana. Hariho abantu bakunda kugira ikibazo ngaha, ikibazo kivuga kiti ni gute mufata ibitabo vyanditswe n'abantu bazwi nabo nyene banivuzemwo muri bimwe bimwe mukavyitirira Imana. Ibi bitabo ego ni koko vyanditswe n'abantu kandi nibi birafise insiguro, niko Imana ikora. Imana mu gushitsa imigambi yayo siyiza ikabikora, ikorana n'abantu, ikoresha abantu. Aba bantu bakoreshejwe nayo. Kumbure ikindi gihe twofata umwanya wo kuganira ku kuntu Imana yahumekeye abantu banditse. Nta bintu ngaha vy'ivyaduka birimo. Washaka ugomvye guhinyuza ijambo ry'Imana ko ryanditswe n'abantu, hari ibintu cubona ugasanga vy'ukuri nta muntu yari gushobora kuvyandika. Akarorero abahinga bakunda gutanga n'akarorero k'ubuvugishwa bwa Mika yabayeho hasigaye imyaka 700 ngo Yesu avuke, imyaka 700 ibinjana indwi, maze akavuga ko Yesu Mesiya azovukira mu gisagara citwa Bethlehem. Iryo jambo nta muntu yoshobora kurivuga nk'umuntu ngo rishoboke. Abizi ibiharuro bimwe bita probabilité, uravye amahigwe yuko umuntu abivuze yosanga yavuze ukuri ni mato cane
ku buryo mu bibaho dans la réalité ntivyokunda ko biba gutyo. Imyaka 700 ukavuga umuntu gisagara azovukiramwo mu gihugu utazi yuko ibisagara bizoba bicitwa ayo mazina, kandi uravye n'ingene Yesu yavutse urabona ko vy'ukuri ni ya Mana nyene yavugishije Mika yashaka ko bishika. Kuko murabizi usomye muri Bibiliya urabona ko Yesu abavyeyi biwe ntibaba Maria ko Yohana Yosefu yaramureze ariko ntiyari umuvyeyi wiwe, ntibari basanzwe babi i Bethlehem. Ntibari basanzwe babi Bethlehem, bagiyeyo kubera hariho rusansuma rwariko rurakogwa rwategetswe na Kaisari. Kaisari yari Roma, atanga itegeko mu bwami bw'abaroma bo hose. Hanyuma bituma Yosefu na Maria basanga bategerezwa kuja i Bethlehem kuko niyo yari amamuko yabo. Bica bihurira hageze ko avuka ariyo bakiri, ntivyaba batarashika, ntivyaba bavuyeyo. Ibintu nk'ivyo nta mwana w'umuntu yashobora kubipanga ngo bizogende gutyo. Hana ariko ndavuga ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana birafise igikorwa. Ico tubona ni iki ngaha rero nuko ukwizera rukristo kuvuga ku Mana yihishuye yo nyene, ivyayo biranditse, turashobora kuvyiga tukabisoma tukabirimbura tukamenya neza uko bimeze. Iyo uravye ivyo abizera ba kera hano iwacu ntawuzi neza ivyo ari vyo kuko nta hantu na hamwe vyanditse. Wemera ivyo bakubariye, kandi mbere washaka usomye ibitabo vyerekeye nk'ivyo kubandwa nk'akarorero, hariho ibitabo vyanditswe kera ivyo kubandwa bikigwiriye cane bicoroshe ko abantu babibona. Bimwe mu vyo bavuga ingene ivyo babandwa bakora harimo ibintu bidasa neza bidatomoye. Uyu munsi uvuganye n'abakunda kubandwa baravyiyamiriza bavuga ko atari vyo. Ngiyi rero idini ivana n'ivyo abantu bumva bovuga n'ivyo batovuga, kuko nta hantu vyanditse, nta hantu biri, bose bahuriza. Nimwe bita une religion révélée, ni kuvuga ni idini abantu bagerageje kwiyumvira ivy'Imana baraheza barabimenyesha abandi. Ariko iyo turiko turavuga Imana rukristo canke ukwizera rukristo, turiko turavuga Imana yo nyene yafashe ingingo yo kwimenyekanisha ku mwana w'umuntu, hanyuma ikoresheje abantu batandukanye irahishura ivyayo, irabishira habona. Nico gituma ukwizera rukristo dushobora kukubamo tuva mu mico n'ibihugu bitandukanye, ntihagire ingorane bidutera, kuko hariho ibintu vy'urufatiro twese duhurirako. Ibi bintu rero vya kera umenya ivyo umenya bivanye n'uwubajije. Ni gute umuntu amenya ko ivyo bamubwiye ari vyo? Mbega ni gute amenya ko ivyo batamubwiye kumba ari vyo vy'ikimaze kurusha ivyo bamubwiye? Ico kibazo kirahari, ariko mu kwizera rukristo ico kibazo nta kihari, kuko ivyo Imana yashatse ko abantu bayo bamenya vyose turabifise, turashobora kubisoma, turashobora kuvyiga. Aha rero hariho ubudasa bunini hagati y'ico abakera bita Imana n'ico twita Imana uyu munsi. Iyo tuvuze Imana ntituba turiko turavuga Imana yo mu vyiyumviro vyacu, Imana nk'uko tuyitahura kumbura bivanye n'ivyo dukunda n'ivyo batubwiye. Tuba turiko turavuga Imana twisunze ivyo yo nyene yashize ahabona kuri yo, ivyo yahishuye biyerekeye. Kandi rero iki si ikintu gito, kuko kirafise ingaruka nini nyinshi mu buzima bwacu. Iyo uravye aya madini ya kera muri ibi bice vya Afrika, ni idini bita animisme. Ahanini n'abantu bama bemera baba bizera ibintu vy'imizimu, bavuga ko umuntu apfuye, imizimu y'abapfuye igumiyerera, iri mu mashamba, iri mu myonga, ko atahija. Hanyuma ni nayo n'abarundi bari bafise. Usanga ukuntu vyari bimeze, haba hariho abantu babizi canke bitwa ko babizi, bafise amabanga y'ivy'impwemu, baba bari abantu bake, abo n'abapfumu, n'abanyamareba, n'abarozi barakorana n'isi y'impwemu, isi y'umwijima. Ubu twayita isi y'umwijima. Ni ukuvuga ko ivyo kumenya ivy'Imana ntivyari vya bose. Abantu bemera ivyo babwiwe, kandi uwabivuga nawe nyene ntaho yaba afise abisoma, kumbure yibagiye ikintu
ntakikubariye wewe watwara ivyo akubwiye, uwo yabwiye ejo ugasanga ivyo yatwaye ntibisa n'ivyo wabwiwe. Nta buryo bwo gusuzuma bwari buhari kuko bitari vyanditse. Iki rero cyatuma abantu babaho mu bwoba kuko baba mu bintu batametriza, abantu batumva neza iyo biva niyo bija, bakizigira babapfumu, bakizigira babanyamareba, bakizigira babantu bavuga yuko bafitaniye guhura connection niyo si y'impwemu. Ariko Imana yihishuye muri Bibiliya, turashobora kwiga ivyayo kandi tukabitahura co kimwe iyo tuvyiganye umutima urondera gutahura, tukamenya neza uko Imana yivuze, tukamenya n'ivyo yiteze kuri twebwe. Turashobora kumenya ivy'ukuri, gutyo tumenya ivy'ukuri bikadufasha kumenya n'ibitari ivy'ukuri, ibinyoma. Ariko iyo ibintu bitanditse, iyo atahantu ho gusuzuma hariho, umupfumu ikintu cyose akubariye wumva ari iki. Ibi rero biri mu vyatuma mbere abantu ba kera babaho mu bwoba, babaho batinya, kuko iyi si y'impwemu ntibumva neza ingene ipanze, ntibumva neza ingene ikora, babona ibintu bibagwako, bumva umenga n'abantu bari ahantu bari mu minwe y'ibinyabubasha vyo mw'isi itaboneka. Ntibumva ko bafise ububasha kuri vyo, bumva ari vyo bibafise ko ububasha, hanyuma ubwo bubasha bakabubona buciye muri ba banyamareba, muri ba bapfumu no muri ba barozi, kandi abo baba bafise influence nini canke baba bafise ububasha bunini cyane ku bantu kubw'ubwo bwoba. Umupfumu yari umuntu atinyitse, umurozi kwa kundi nyene. Iyi dini y'abantu ba kera bemera imizimu, ibinyamwonga n'ibindi, yari dini yatuma abantu banyagwa utwabo bikozwe nabo baba bakorera muri iyo si y'impwemu, canke bemeza abantu ko bakorana n'iyo si y'impwemu. Iyo bagusavye kuzana intama yera, bakubwiye bati wewe biraboneka ko utazovyara, banzuzana intama yera n'inkoko yera, wazuriruka siwe wabona urayishikanye, wayizana utabona imbere n'inyuma. Mu bice bimwe bimwe vyo muri Afrika, ivyo vyatuma abo bantu babaho ubuzima bwiza cane, kuko icyo bashatse cyose abantu baca bakizana, baca bakoresha iryo terabwoba nyene. Hariho mbere naho bavuga ko abapfumu n'abarozi bakorana bagateza abantu ibitero nyene vyo mu buryo bw'impwemu, kugira ngo abantu bace baza kurondera ico bakingira, maze bagaca babafatira muri ubwo bwoba kugira babasabe ivyo basaba. N'ubu barabivuga ko bijya bintu vy'ishano bivugwa cane, hari igihe bikorwa n'abantu batanga ishano kugira ngo abantu bakenera imiti yo kurivura baza ari benshi. Urumva umuntu afise umuti w'ishano, akaba azi n'ukuntu yoshobora gukora iryo shano, arashobora kurikora agaheza akariha abantu, bakagenda barayitanga hirya no hino, maze abantu bose bari iryo shano bagaca baza kurondera wa muti. Ni vya bindi vyo kurema ingorane kugira ngo ucuzane umuti, maze uwo muti uwukure nk'amafaranga. Rero barabikora kera, bigaca bituma noneho iyo abapfumu, abarozi, abanyamangetengete bakoranye, vyatuma bashobora gusahura abantu amaso mu yandi, kandi umuntu yatanze ibintu vyiwe akumva ko akoze ikintu ciza kugira ngo akingigwe intezi, ibinyamwonga, ibintu nk'ivyo. Ni dini mu vy'ukuri yari yubakiye ku bwoba, nta mwidegemvyo. Abantu baca barondera kwikingira, muravyibuka bimwe vy'ibiheko bavuga kera, ivyo guterekera, gutanga ivyo kurya, ivyo kunywa, bavuga ko bariko baterekera imizimu ya basekuruza babo, kugira ngo bumve ko bakingiwe, ntibihave bibagirira nabi. Yari dini itera abantu ubwoba. Ariko iyi Mana yihishuye muri Bibiliya, ni Imana ishaka kugiriranira imigenderanire n'abantu bayo. Si Imana izana iterabwoba kuri bo, si Imana y'iterabwoba. Imana tubona muri Bibiliya ni Imana ishira habona ukuri kose, n'ivyo twokwita ko biteye ubwoba ni inkurikizi zo guhitamo nabi k'umuntu. Kiravuga ngo umunyavyaha azopfa, mumubwire ko atamahoro azogira. Ni inkurikizi. Imana iragororotse, Imana irera, irabisigura vyose biri mu ijambo ryayo. Nico gituma iyo umuntu ahisemwo kuyigarariza nk'Imana igororotse, nk'Imana y'ubutungane, Dieu de justice, haraba inkurikizi. Ariko si Imana ituma abantu baho mu gatengo, ahubwo Imana yacu ni Imana iyo umuntu ayimenye vy'ukuri bituma aho yidegemvya,
bituma abaho mu mahoro. Murazi ko na Yesu yavuze ngo ndabahaye amahoro yanje. Ni Imana ituma abantu babaho babohotse iterabwoba ry'abandi, kuko uzi ko ari Imana ikuzigama. Murabona kera nta gisoda caba kihari camaho gihagaze ngaho gikingiye imbibe z'igihugu, nta gipolisi caba kihari. Umuntu yarumva ari vulnerable iyo ari umuntu w'umunyantege nke adafise kumbure abantu benshi boshobora kumutabara agize ivyago. Ivyo rero vyaratuma abantu baca barondera uko kwikingira. Tuje muri ibi vy'ibitero vy'impwemu hoho bose bari vulnerable, uretse nyene aba bapfumu bo babazi ingene babikoresha. Murazi rero mu kwizera Kristo niho hari ijambo rivuga ko umumarayika w'Uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha kugira ngo abarokore. Ivyo biratuma abantu b'Imana babaho mu mahoro, babaho batekanye, atari uko ibintu byose bimeze neza, ariko kubera bizigiye Imana. Murazi ijambo riri muri Zaburi rivuga ngo Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena, amvyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye n'ibindi. Ubandanije urashikana havuga ngo mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya, kuko uri kumwe nanje. Mu kwizera Kristo dufise assurance, dufise ukuremeshwa, kandi ukuremeshwa kwacu ntiguterwa nuko Satani atahari canke ko yavyibagiye kutugirira nabi canke ko yagwaye, ntibiterwa nuko hari amadayimoni yapfuye, ntibiterwa nuko abantu badukunda bose. Umuntu w'Imana mu kwizera Kristo n'umuntu ashobora kubaho mu mahoro, kandi ari mu bihe wamenga nta mahoro yarakwiye kuba afise. Kubera iki? Kubera tuzi ko Imana iri kumwe natwe. Imana yarihishuye nk'Imana ibera hose icarimwe, kandi nk'Imana izigama abantu bayo, nk'Imana iri kumwe n'abantu bayo. Ariko ibi sivyo basokuru bari babayemo. Basokuru bagira ibiheko mu nzu, ibiheko mu marembo, ibiheko ku mpuzu bambaye. Bari abantu b'abanyabwoba, batinya ya mizimu, bemera ko igumiye rera, batinya vya binyamwonga. Mugabo ivyo vyose iyo uje mu ijambo ry'Imana, ibi bintu byose bikorera mu isi y'umwijima, uretse imizimu y'abantu yoyo nta n'ivyo ikora. Ijambo ry'Imana rivuga ko y'abantu bapfuye, imizimu impwemu zabo zifise ahantu zijanwa, ntiziguma ziyerera ngaha. Ariko turazi ko mu isi y'umwijima harimwo abamarayika, harimwo abadayimoni, harimwo Satani n'abadayimoni. Rero ijambo ry'Imana ribatwereka baratsinzwe, ribatwereka baratsinzwe na Yesu Kristo umwami wacu, bari musi y'ukuganza kwiwe. N'ivyo bonone uyu munsi ntibarenga karimba Imana ibashingira, bakorera musi y'ukuganza kw'Imana. Iyo Mana nayo iri hejuru y'ububasha bw'umwijima, ni umuvyeyi wacu, ni ya Mana dusenga tuvuga ngo Data wa twese uri mwijuru. Nico gituma ntera intege cyane umukristo wese ngo tugire ishaka ryo kumenya iyi Mana twizeye, tuyimenye kandi tubeho nk'abayizi, kuko mu vy'ukuri Imana yatugiriye neza. Kwakirwa n'umuco w'agakiza n'umugisha munini cyane Imana yaduhaye, vyazanye ivyiza muri ubu buzima bw'uyu munsi. Hariho amagorwa tutazomenya kubera tuzi Imana, kandi handi ko ndavuga kubera tuzi Imana, sindiko ndavuga kubera tangorane tuzogira mu buzima, kuko washaka n'ingorane tugira twebwe turazi yuko nazo nyene Imana izikoresha ku neza yacu. Vyose bigirira hamwe kuzanira ivyiza, kugirira neza abakunda Imana. Imana kubera ari umuvyeyi wacu, Imana kubera ari Imana y'inyabuntu, kubera ari urukundo, kandi kubera iri hejuru ya vyose, ukubaho kwayo kuratuma imitima yacu itekana, kuko tuzi yuko atakizodushikira tutagishatse. Ngira ngo murabizi ko abakera iyo umuntu agize ivyago bama bariko bararondera aho bije biva. Ninde yandoze? Ninde yanteje ibi bintu? Nigiki ntakoze catumye imizimu yabasokuruza intera? Ariko turetse ibi vy'imizimu, hama hari akantu kavuga ngo ibi bintu binshikiye, hariho umuntu yabinteje. Iyo umuntu apfuye abantu ntibemera ko umuntu apfa gutyo nyene, ingwara bama babona mu kiganza c'umurozi. Bwabo twebwe uyu munsi nk'abantu bizera Imana yihishuye muri Bibiliya, turazi yuko atakintu na kimwe gishobora kudushikira Imana itakunze ko kidushikira. Abantu batwanka imigambi yabo mibi kugira ngo idukoreko, nuko hariho ikintu Imana iba yemeye ko kiba. Hanyuma y'ibiretse bikaba, ibizi ingene izodutabara,
ivyo rero biratuma imitima yacu itekana. Ego nivyo no mu bakristo mu bizera Imana yihishuye muri Bibiliya hariho bamwe bakoresha Bibiliya nkuko womenga ni bari muri bimwe vya kera, ibintu vy'iterabwoba, ukumva ngo udakoze Imana irakwica, utagize gutya Imana izokugirira ibi, ukumva ubuvugisho bw'iterabwoba. Ariko mu vy'ukuri uko siko Bibiliya ivuga Imana. Imana iracira urubanza abantu babagararije. Ariko ukwizera Kristo si ukwizera kw'agatengo no gutekerwa n'ubwoba, no kwizera kurimwo assurance, kurimwo kuremeshwa, kurimwo amahoro, kurimwo gushikama no mu bihe bigoye. Igituma hari abakoresha Bibiliya bakayikoresha nkuko womenga turacari mu vya kera, no kubera biriya vya kera basokuru bemera n'uyu munsi biracafise amatrasi, biracafise ibisigarira vyavyo mu buzima bw'abantu bamwe bamwe. Hari igihe rero umuntu asoma Bibiliya akaja mu vyo kuyisigura akoresheje, ikamvuge akayisoma ayirabiye mu marori y'ibi vyizegwa vya kera, ugasanga uko Bibiliya ivuga Satani, ivuga amadayimoni, bica bifatana n'ivyo umuntu asanzwe azi muri bimwe vya biri nyene vyo kwizera kwa kera, agaca yumva umenga ni ibintu vy'ibinyabubasha rwose. Mbere hariho nabo uzokumva bariko barashinga intahe vy'ingene Imana yabakijije, mugabo ugasanga nka bibiri vya bitatu vy'intahe yabo, 2 bariko bavuga Satani, bariko bavuga amadayimoni, ukamenga mission yabo ni ugushira hejuru Satani, ni ugushira hejuru amadayimoni. Satani n'amadayimoni ni biremwa. Mu kwizera Kristo ntivyiremye, kandi ntibafise ububasha bwo gukora ivyo Imana itabemereye. Mbere washaka nk'ibiremwa bifise ububasha bufise aho bugarukira, ntibashobora kubera ahantu hose icarimwe, kuko ivyo nibiranga Imana yonyene gusa. Ntibazi ibintu vyose, kuko ico nikiranga Imana gusa. Ntibashoboye ibintu vyose. Iyo aba bashoboye vyose nta muntu yubaha Imana bakiri kuri isi. Ariko urabona ko abantu b'Imana babaho bagakura no gusaza bagasaza, Satani ababona ari ngaho. So kuvuga ko bimuhimbara kubona abantu b'Imana bahari, turazi yuko yanka Imana akayankana n'abayo. Rero ico niko ndavuga niki, bishitse umuntu agakoresha ukwizera Kristo nkuko womenga no kwizera kw'iterabwoba, aba yavangiwe na vya bindi vya kera. Ukwizera Kristo ku muntu wese yakiriye agakiza no kwizera guhumuriza, no kwizera kuzana amahoro, no kwizera kuzana gutekana. Hariho inkuru y'umuntu yavuze kwijambo Yesu yavuze, igihe Yesu yavuga ngo ntimwiganyire, ngo nimurabe imisozi, amashurwe yo ku misozi, murabe inyoni zo mu kirere, ingene Imana izigirira neza ikazishariza ugasanga zisa neza, ikazigaburira zitarima. Ati rero mwebwe muraziruta, nico gituma mudakwiye kwiganyira ivyo tuzorya, ivyo tuzokwambara. Umunsi wose ufise amaganya yawe, kandi burya ubuzima, umubiri ufise agaciro kuruta impuzu. Nta Mana yoguha umubiri hanyuma ngo ucinanirwa kumenya ingene igufasha kuronka n'ivyo wambika. Uretse ko ngaha atari ko aratwigisha ubunebwe kwicara ngaho ngo twiteze ivyo Imana ikora. Imana ihezagira ibikorwa vy'amaboko yacu. Mwebwe nimukora ivyo mushoboye, mwizigira Imana, Imana niyo ituma bironkeka. Imana niyo mu pourvoyeur wanyu. Hanyuma rero iri jambo rivuga ngo ntimukiganyire, kubaho hariho ibintu udafise mugabo ntiwiganyire, kuko witeze ko mu gihe gikwiriye Imana izokugirira neza ukabironka. Iri ni jambo rituma abantu batagwara uruhagarara rwo mu mutima, l'inquiétude na stress. Kandi uravye mu bijanye n'ivy'amagara y'abantu, kugira uruhagarara rwo mu mutima biri mu bintu bitera ingwara zibabaza cyane, les maladies chroniques zikunda guhitana n'abantu batari bake. Iyo Imana iriko iratubwira rero ngo tuyizere, tuyizigire, ntitugire ubwoba, ntitugire uruhagarara, mu vy'ukuri ibiriko iraduha umuti canke ibiriko iraduha urucanco kuri izo ngwara nariko ndavuga. Umuntu yubaha Imana n'umuntu ashobora kutagwara umutima, kandi ari mu bintu bituma abandi bagwara umutima kubera uruhagarara bwabo, kubera we yiteze kugira neza kw'Imana, umutima wiwe ugatekana. Ndakwipfuriza kumenya Imana gutyo, ntibibe ibintu vyo kuzoyibona no kuzomererwa neza mu ijuru, ariko tukiri ngaha nyene muri ubu buzima tukaba mu vyiza bituruka muri uku kwizera twakuye mu ijambo ry'Imana.
Imana ikugirire neza, ndagukengurukiye ku mwanya wafashe, ndizera yuko hari ico Imana yakuganirije ko, kandi ndagutera intege ngo uzube hafi tubane no mu biganiro bikurikira. Imana iguhe umugisha.